Mwaramutse abandi mwiriwe kaze muri kino kiganiro mwateguriwe n'ishirahamwe Focode. Kuri uyu wa 9 Munyonyi umwaka wa 2025 twashimye kugaruka ku mvugo ziteye isoni umukuru w'igihugu asigaye yagize ingendo mu gukura agashambara no gutyoza abarongoye amashirahamwe adakiranira ivyicaro muri politiki. Kiretse ko mu mico n'imigenzo y'ikirundi hari imvugo n'amajambo umuntu w'umugabo atarikuriwe gukoresha ishengero rikoranye, umukuru w'igihugu we aba ari urundi rwego ruhambaye kinazira ko akoresha amajambo nk'ayabungere. Abarundi batari bake barumiwe bumvise ivyo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yashikirije ku ndongozi z'amashirahamwe Parseme na Focode. Ico bikoze biragaragara ko Perezida Ndayishimiye akurikiranira hafi ivyo Faustin Ndikumana na Pacifique Nahazwe bakora, kandi ko bamuraje ishinga umuntu afatiye ku gashavu avugana n'ibitutsi abatuka. Mbe none urwego rw'umukuru w'igihugu niki? Ufise ayo mabanga nibiki ategerezwa kwigengesera no kwibanga iyo ari imbere y'abanyagihugu? Evariste Ndayishimiye vyoba bishika akibagira ikibanza arimwo canke abigira nkana? Niba atari uko, iyi ngendo nshasha ya Evariste Ndayishimiye igamije iki? Ngibi bimwe mu vyo tugiye guciya hirya no hino mu kiganiro cy'uno musi. Gilbert niyo nkuru kuri mikro na Alice Hakizimana. Alice ari nawe agiye kwabwira indinganizo ya kino kiganiro n'abatumire twashoboye kuronka. Urakoze Gilbert, ndahaye mwiriwe n'abariko baradukurikirana muri kino kiganiro. Uno musi turi kumwe n'abatumire batatu kugira ngo duce hirya no hino kino kibazo. Umutumire wa mbere ni Pacifique Nahazwe ayoboye ishirahamwe Focode. Pacifique Nahazwe, turabahaye ikaze muri kino kiganiro kandi turabaramukije. Nanje ndabaramukije kandi murakoze. Ndaramutsa abo tuza kuba turi kumwe mu kiganiro, abaza kugikurikirana uyu munsi n'abazogikurikirana mu bindi bihe. Urakoze. Umutumire agira kabiri tuza kuba turi kumwe naho ntabona ko arashika ku murongo, n'umupfasoni Erari Nibizi arongoye urunani CBDDH. Ngira ngo mu kanya araza gushika ku murongo, tumuramutse tumuhe ikaze nawe nyene. Umutumire agira gatatu ni Esdras Ndikumana, umumenyesha makuru. Nawe nyene ngira ngo Gilbert ndabona atarashika ku murongo, ngira mu kanya araza kuduga kugira ngo dushobore kubana muri kino kiganiro. Nkuko twama tubikora rero, kino kiganiro kiza kuba gifise ibice bitatu. Mu gice ca mbere tuza kuha ijambo bano batumire batatu bacu badufashe kwihweza guca hirya no hino kino kibazo kijanye n'agashavu ka Perezida Ndayishimiye gashika naho kamutuma kwambura agashambara abaharanya agateka kazina muntu. Igice ca kabiri ni kakaryo kuguha abariko badukurikirana umwanya wo gushobora kubaza ibibazo, abifuza mbere bashobore no guterera muri kino kiganiro. Igice ca gatatu ari naco ca nyuma tuza kurabira hamwe icokorwa ingene ivyo bintu bishobora guhinduka. Gilbert, turashobora kwinjira mu kiganiro nyezina naho mbona abatumire bandi batarashobora kuduga. Murakoze Alice, barakoze abamaze gushika ku murongo, barakoze n'umutumire aza yashitse ku murongo. Imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina, reka tugaruke kuri amwe mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yashikirije hari imatongo aho yifatiye mu gahanga umukuru w'ishiramwe Parseme Faustin Ndikumana. Faustin Ndikumana aravuka muri intara nyene. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera, hajya muri komine ngo Muradutunga gato mu buhinga bw'ivyuma ntibisezerana, ariko nkuko muriko muravyumva turiko tugerageza gusubira kubumvisha amwe mu majambo Perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ku mukuru w'ishirahamwe Parseme Faustin Ndikumana. witwa Faustin Ndikumana aravuka muri intara nyene. Faustin Ndikumana avuka muri Butanyerera, hajya muri komine Ngozi. Nta kintu na kimwe uvuga ngo yarakoreye Burundi yokwirata kuva avuka, kuko nawe yari yakoze muri banki Interbank.
yirukanye ngo ataca amazi aramwirukana mukura acabungira muri mwe bita societe civile kugira ngo yerekane ko ari igihangange acakorana n'abakoroni ariko n'abakoroni muruza abantu cumi na gatanu murazi ko yari akorana n'abakoroni hanyuma rero none abese kibaho n'iki aba mu nzu nziza afise abanyeza mu cumi mu cunga igihangange arahemba abantu bamahera kubuye uza mu maguru y'igitoki kigali agendera mu modoka akagikura ko nta muntu ari kugenda n'amaguru ngo yabuze igitoki agikura amajyanye modoka y'igitoki nava yazanye kacamaze none bakagenda n'amaguru igitoki gikura ijya modoka yiwe amahera y'iguze yakuye ko yasanze kirafise ubanze ngicana mbere no kugira akabare afise akabare nta n'umuriyoni wo kwinjira mu kabari kiwe kagingotse n'akabonye none igitoki gikura hehe kubera ibiri umusuma cyakoresha amahera y'abakoroni ibiri kuko umuntu atacakora yokwerekana ko yakuyeho amahera aba ari umusuma none bashabaye kwasha kubera ngo nawe atugisize ko yabaye kosine ayikura amacahe ibaze umuntu yavuze ngo bayishima baralima bayinisha amahera y'igihugu waracari muri yavuga yikorere kuko niwe bamukoresha camubwira umuntu nasanze yananiwe no kubaka urugo rwiwe ntibashobora kutubwira ikintu cy'iterambere mu Burundi umuntu adashobora nuvuga agiye muri kabare akarya borosete n'ibitoki n'ibiyeri aca yitahira kuko nta mwana avuga ngo ntiwasuma nta mugore mubanza kuzana rasi cyangwa umwana no kuzana umugore Evariste Ndayishimiye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muradutunga kudusembwa twari muri nojwi kumbure n'amajwi yakwiragijwe ku mbuga ngurukana bamenyi benshi barumvise amajwi ivyo yavugiye hariya imatongo. Pacifique Ntazwe rumwe mu batumire muza mwashyize ku murongo nongere kubaha mwiriwe n'ikaze muri kino kiganiro kumbure mbere yuko mugira icyo muvuze kuri ano majambo ya President Ndayishimiye ubundi umukuru w'igihugu ni iki ubwo rwego rusigura iki nibihe atari kuriwe kuvuga n'ayahe majambo adakwiye guca mu kanwa kiwe imbere y'abanyagihugu. Ego murakoze umukuru w'igihugu ni rwego rwa mbere ruhambaye rw'igihugu ni waserukira igihugu wenyene nk'umuntu araba umuntu akongera akaba muri wakaba hafi wenyene igihugu uko ni wagihagarariye ahageze bavuga bati uburundi burahageze yavuze ijambo bavuga ngo uburundi bwavuze icyo asinye bafata ko uburundi bwasinye mu izina ryacu twese abarundi dushobora bimwe kutavyemera canke tukavyemera mugabo aho yasinye n'uzoza inyuma wese azomubwira bati ngaho uburundi bwari bwaremeje kino kintu. Umukuru w'igihugu ahagarariye iteka ry'igihugu ahagarariye imico n'imigenzo y'abarundi ahagarariye ibituranga byose ari ngaho mu kibanza c'abasokuru c'abariho c'abazoza. Mukuru w'igihugu ni ndavuze andi majambo nokoresha kuri we ku buryo inyifato yiwe yose ategerezwa kuba yayiteguye neza ijambo avuga riba ryizwe ryateguwe si umuntu apfa ico avuze. Buriya ijambo ry'umukuru w'igihugu mu higaniro twaheruka niho Frederico Bamvugiyumvira yagize ati umukuru w'igihugu burya avuze ni nk'uko afata ya ngingo yiwe bita decret agasinya ijambo ryiwe ringana n'amadecret afata. Rero si umuntu asanzwe si umuntu apfa ivyo avuze. Ni nayo mpamvu ahabwa n'abamufasha benshi abahinga abari muri ivyo bazi ibyo kuvuga ijambo byo kumenyesha amakuru abo bose aba bafise kugira ngo bamurabire. Arashobora kubahanuza ati nimirije kuja aha ibintu bikuru nipfuza kuhavugira nibi mubona ijambo novuga ryo bimeze gute. Ubundi baranaritegura bakaryandika bakarimuzanira akariraba agakosora akababwira ahandi bakosora
kuko hari n'ibihe iyo umukuru w'igihugu atakiriho bandika n'amajambo yose yavuze, ugasanga hari igitabo kivuga amajambo yose y'umukuru w'igihugu, kubera ko ntibizokwisungwa imyaka n'imyaka, ntibizokwerekana uko igihugu cyari kimeze mu gihe ciwe. Murumva ko uwo muntu atarekuriwe kuvuga nk'uwo ari we wese, ntarekuriwe kuvuga inkuru yumva mu kabare, ntarekuriwe kuvuga ibihuha, ntarekuriwe kuvuga ibintu bisunitswe n'ishavu gusa. Umukuru w'igihugu avuga ijambo ryitondewe. Mbere turi mu gihugu c'abashingantahe, igihugu c'abashingantahe buriya umushingantahe naho atobaye n'umukuru w'igihugu wenyene ntapfa ikintu avuze, serugo mu rugo ntapfa ikintu avuze imbere y'abana. Rero umukuru w'igihugu nawe nk'ukundi uko si umuntu yapfa kuvuga ibije byose gutyo. Birababaje kumva dufise umukuru w'igihugu avuga amajambo nk'aya. Ego, akabazo nako nyene Irari Nibizi, nimba muriko muranyumva mwugurure mikro, namwe muri umwe mu nararibonye kumbure muzi bitari bike. Pacifique Mukanya aravuze ati turi mu gihugu gifise imico n'imigenzo, ati kandi umushinga ntaye ntafa ijyavuze. Uno munsi duhagaze kuri ico cy'umuco, mukumva amajambo ariko arasohoka mu kanwa kuwitwa ko akurira abandi bose mu gihugu, mwebwe muravyakira gute Irari Nibizi? Iyo twumvise, muranyumva? Turabumva neza. Murakoze cyane. Iyo twumvise amajambo nkarya ava mu kanwa k'umukuru w'igihugu, biradutera ubwoba, bikongera bikadutera amakenga, kuko turibaza ko ashobora kuba yibagiye ikibanza ciwe. Mu bisanzwe ndetse n'umukuru w'igihugu hariho ibintu bizira, hariho ibizira, kuko hagiye umukuru w'igihugu avuze haba havuze umukuru w'igihugu. Harya si Evariste Ndayishimiye aba yavuze, umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero atwarira bose, aba ariko atwarira ba bandi akunda, ba bandi bamukunda, aba ariko atwarira bamwe bagoyagoya n'abakomeye, hanyuma kandi abo bose agategerezwa kubashira ku murongo, kuko bose n'abanyagihugu, nabategerezwa gushira ku murongo umwe kugira ngo bashobore kurangura imigambi y'igihugu bari kumwe. Rero amajambo nkarya twe turibaza tuti none ni ukwiyibagira, n'abahanuzi nibo batamufashije gutegura ijambo ryo gushikiriza kuri uwo munsi, kuko abagiye gushikiriza amajambo y'igihugu. Hanyuma umuntu akibaza, mbega ni ubwoba canke barashobora kumbure bafise ico boba bapfa n'umuntu. Rero tukagira ubwoba yuko mu kibanza umukuru w'igihugu yategerezwa kuvuga ijambo ry'igihugu, tukabona ko umenga hajemwo amarangamutima yiwe atoroshe kwemanga, kuko uwoza arabibika umunsi umwe akaronka abantu bamubwira bati heraba ivyo wavuze, kumbure yohava asaba avuga ati mumfashe kubikura mu majambo yavuzwe n'umukuru w'igihugu. Twebwe rero biratubabaza, biradutera isoni, hama kandi tukabona yuko biteye amakenga. Ego, kumbure ko Arisi munkundiye sinzi yuko umutumira agira gatatu hari mwoba mwashoboye kumutora ngira, ariko araza kuza. Reka kumbure akabazo imbere yuko muca munyunganira mu tubazo, ngaruke kwa Pacifique Nahazwe. Pacifique Nahazwe, Evariste Ndayishimiye si rya mbere abavuze mu majambo imbere y'abanyagihugu, yarabikoze mu Rutana, ubu yabisubiye Matongo. Mbere hari bishasha yazanyemwo byo kuvuga yuko uno munsi ivyo mukorera abakoroni, ivyo mufise canke amafaranga mutunze. Yavuze byinshi kuri Fose, kumbure muraza kubisigura, ariko uno munsi ku bwanyu ni kubera iki yumvise yuko igihe yavuga mu Rutana yuko abantu babiteye ivyatsi, mugabo ntateshwe, ahubwo akabandanya agatandukira n'uwundi muntu akanabagarukana? Ego, murakoze. Icambere jewe natahuye mu bintu avuga, coco novuga ko ari na ciza, nuko vyumvikana ko umukuru w'igihugu akurikirana ivyo tuvuga. Ni ukuvuga ko ivyo abaharanya agatakazi na muntu bavuga bari hanze y'u Burundi, ababirukanywe mu gihugu batakirekuriwe kuhaba,
canke abari hagati mu gihugu, nubwo bose ibyo bavuga bose aravyumviriza. Ntazokwitwaza umunsi azoba atakiri kuri iyo ntebe bamubaza igituma atishyuye ku bibazo twagiye turamubaza, ntazoza kuvuga ngo ntiyabimenye, arerekana neza ko azi ibintu byose bivugwa n'amashyirahamwe yigenga. Ico novuga ko arico cyonyine ari ciza muri ibi bintu ariko aragira. Hanyuma ikindi kintu nabonye nuko mu kudutuka kenshi abageze mu ntara umuntu avamwo, urabona nka jewe tariki 15 z'ukwicumi igihe agiye kuntuka yabikoreye mu ntara y'ubumanuko, yari ari hariya mu gice cya Rutana mugabo intara urabona ko ubu zafatanijwe, yitwa ko ariyo ntara mvukamwo. Hanyuma bonaho tariki 5 z'ukwicumi agiye muri Butanyerera mu buraruko, aca bivuga mu ntara Faustin Ndikumana avukamwo. Naragerageje kwiyumvira ico byo bisigura, byarasize sinzi ko yibaza ko dushigikiwe nabo mu ntara tuvamwo, akaba ariko aratwonkora ko sinzi ko ari cyo abagombye kugira. Uzurabe kenshi anabivuze baca berekana buramatari w'iyo ntara, muze musubiremo ry'amavideo aba ariko arabivugamwo. Igihe ariko arabivugira mu Rutana baciye bashira kamera kuri buramatari wa Burunga urya Parfait Mboninyibutse. Hanyuma ubu naho igihe ariko aravuga Faustin akavuga ngo kandi Faustin ava muri iyi ntara, baciye bashira kamera kuri buramatari Segasago. Biboneka ko umengo sinzi ko ababwiye abo bategetsi bo ngaha ati ncungira bano bantu baducunga gute bamwe tutakiri no mu gihugu. Ico caraniye gutora icyabagombye kugira igituma babigira gutyo mu ntara tuvamwo. Hanyuma kuri jewe ntiyabigarutse ko cyane, urabona ko ngira kubera nyine atarakiri mu ntara mvamwo, yaramvuzemo gato, yarasuye gucishamwo ba Pacifique. Ni nkuko yamvuze amvuga mu bwinshi ho umengo ntabavuga jewe gusa, ni Pacifique rero nahazwe n'abandi, ngira nabariya bose bahunze. Kumbure mu kiganiro giheruka twaravuze ko bishobora kuba bifise n'ico binapfana n'ubwoko. Ariko ageze kuri Faustin ntiyamuvuze mu bwinshi, we yamuvuze nk'umuntu umwe, we ntiyasubiye kubigira ivyo by'ubwinshi. Rero jewe ariko aramvuga ageze hariya yavuze gusa ko ntakiri n'umurundi, yitwa ko yankuye ku bwene bw'igihugu bw'u Burundi. Uravye ko uko yamvuze ngo yasigaye ari umwana w'abanyamahanga, niwe wamuraba uko abaho, n'imvugo iteye isoni. Kimwe umupfasoni Erari Nibizi yaraheje kuvuga, aribagira ko ari umukuru w'igihugu wa twese, abakunda n'abadakunda. Natwebwe turi mu mahanga mu bisanzwe imvugo yiwe yateza kwerekana ko akiri umukuru w'igihugu w'abarundi bose, mugabo ageze ahavuga ko bamwe atakifata ko ari abarundi, birateye isoni nyene. Aba ariko ariyaka bimwe mu vyo yarahiriye umunsi arahira ko azoba umukuru w'igihugu w'abarundi bose. Hanyuma kubera iki abivuga kongera akabisubira, ndibaza ko iyo ariko aravuga ko hari ikintu Erari Nibizi yavyise amarangamutima, umenga hari ikintu kimunesha. Haraho nibaza ko ataba yateguye ibyo aza kutuvuga, mugabi ishavu adufitiye, ishavu aba afise rifatiye ku byo tuba twaravuze cyangwa duheruka kuvuga, riramurengera hajya ariko aravuga akaca yisanga gira yasohoye ibyo atateguye. Niko ndavyibaza, kuko sinshobora kwibaza ko hari umuntu wo mu kibanza ciwe yoshobora gutegura kuja kuvuga amajambo nkajya yavuze nko kuri Faustin. Ukuri numva byondengera mu mutwe hamwe no kwibaza ko yicaye arategura ijambo azovuga, ategura ibintu nkabijya ngoma nishiramo ko bimucoroka bishika ahantu ishavu rikamurenga, akaca avuga ibitavugwa n'abantu bo mu kibanza ciwe, kambere twavuze n'abashinga ntahe batoshobora kubahuka kuvuga. Rero ico nakuyemo ni giki jewe, ico nakuyemwo nuko ubwa mbere bwo ari umukuru w'igihugu yarengewe. Ni umukuru w'igihugu yarengewe gute? Uravye ibibazo tuba twavuze ni ibibazo bihambaye vy'igihugu, mugabo atagifise ko umengo yerekana ko atanyishu afise. Aho kwishura kuri ivyo bibazo, aho gupfunga tubeshuza, je none ashimye ko apfunga avuga ko tubesha, agafunga avuga ati murabona naka yavuze iki muri Fokode, baravuze uyu muntu yanyurujwe, burya barabesha, mbere uyu muntu nagenda muzanye ni mu murabe nguyu.
vyobaye biryoshe yaba yagira gutyo canke akaraba ikindi cose twavuze ko akagenda arakibeshuza. Faustin ibibazo yaheruka kuvuga mu by'ubutunzi ni ibibazo bitomoye neza kandi bihanze ubuzima bw'igihugu, ubona mbere n'abasangiye ubutegetsi na Ndayishimiye bo nyene bariko babisubiramwo muri ico kiringo nyene, ariko aho kuvyishurako, aho kuvuga ati yarabeshye iki, aha iki twe tugikora uku canke ntiyagitahuye neza twebwe tugeze aha, akacaza kumutuka kujya twavyumvise. Ni umukuru w'igihugu vyumvikana ko yamaze kurengerwa, ibibazo by'igihugu ubimweretse yumva ko umututse, yumva ko ari we nyene warondeye nk'umuntu we nyene Ndayishimiye, niyo utanamuvuza izina yumva ari buvuze, ku buryo niho mbona ni uyu mukuru w'igihugu yarengewe. Igihe yo numvirije nk'abantu batembagaje Repubulika ya mbere, hari ijambo bakunda gukoresha, ntibubahuka gutuka umukuru w'igihugu w'ico gihe, mugabe ijambo uzokumva bose bagarukana bavuga ngo umukuru w'igihugu yari yarushe. Iyo bariko baravuga Perezida Micombero igihe bamukuye bavuga ngo umukuru w'igihugu yari yarushe. Je nibaza ko aho Evariste Ndayishimiye ageze, abo basangiye gutwara nabo bari kumwe bo biraba neza kukuntu ariko aravuga n'ivyo umukuru w'igihugu yarushe, ntakigira inyishu, umubwiye ibibazo ararengerwa akacatukana. Ikindi kingereka ko uyu mukuru w'igihugu atorohewe nuko uko ariko arabikora ari ibintu by'umukuru w'igihugu ari wenyene. N'umukuru w'igihugu mengo ntagifisa abo bakorana, ntagifisa abamufasha. Mu kanya nari navuze ko umukuru w'igihugu afise inzego zikomeye zimufasha bene ivyo bibazo. Harageraho nibaza nti mbega Ndayishimiye yohura n'ivyo Petero Nkurunziza bahuye nko muri 2015 yoca dukorera ibiki? Umuntu avuga gutya yumvise gusa abantu nka Faustin agira nkoresha ijambo ry'igifaransa analyse gusa, agira analyse ku bibazo by'ubutunzi, nta n'ikindi yakoze, nta bantu ahamagaye ngo mwiyamirize, nta kintu. None hamwe yohura n'igihugu cyahagurutse bavuga ati turanse natuveko nagende, yo kwifata gute uyu mukuru w'igihugu? Yohura n'abasirikare kujya Nkurunziza abo nabo bahorana nka Niyombare n'abandi bambwira bati oya nuveho ntibishoboka bino bintu bikuragira, agasanga ni Prime niyo ngabo yahagurutse. Burya Ndayishimiye yo kwifata gute umuntu tubona ariko yigenza uko? Ku gihe cya Nkurunziza yarashavura, turiko turasohora amatangazo n'ivyo, iyo turiko turiyamiriza bitameze neza, turiko turavuga urupfu rwa Manirumva, turiko turavuga ubuzima buzimvye, turiko turavuga RP amatohoza yakora, Nkurunziza yarashavura. Mugabo ntitwigeze tumumva aje gutukana gutya, nta musi n'umwe, ahubwo we yarananuma cyane. Mugabo muri ivyo bihe ntitwayoberwa ko yashavuye, yabituma abandi. Nka twebwe mu mashyirahamwe yigenga yatuma umushikiranganji Edouard Nduwimana, ni kenshi twatumwe ko mu biro kwa Edouard Nduwimana. Ndibuka igihe nigeze kuvuga ijambo mu Kayanza bariko bashingura Salvatore Sabiriho, mwibuka ko yari yagandaguwe, byaboneka ko umuburamatari w'iyo ntara yoba yarabifisemo uruhara. Ijambo navuze bariko baramushingura ryarashavuje gose Perezida Nkurunziza. Hanyuma banaciye nja no mu rugendo, ndibuka ko natashe nsanga umushikiranganji Nduwimana yatumye ko bagenzanje bo muri societe civile, ico gihe nk'umupfasoni Erari Nibizi ndibuka ko umenga rimwe mu baciye batumwako. Ishavu bararyumvise rya leta, barumvise ko leta ishavuye. Edouard Nduwimana arabasaba ko bonyiyamiriza, tugenda mwese mwiyamirize Pacifique kuvyo yavuze, ntibishoboka ko ashobora kuvuga amajambo nkajya. Hanyuma baramusigurira bati byo kumwiyamiriza nta biriho, ahubwo nurabe ikibazo yabagije nico cyumvikana. Umunyagihugu arashobora kwicwa gutya, buramatari yigenjeje uku, ntihagire ico mukora. Ico gihe ndibuka ko ariho haci yaba umugambi wa mbere wo kungandagura. Ico gihe byarakomeye gose, ndahakwa kwicwa. Inyuma baranafuta n'ishyirahamwe Force, ariko amakungu arabaremera, barasubira barareka, arasubira rirakora. Nkaho urumva ko umukuru w'igihugu yashavuye ico gihe. Mugabo we nyene nta musi n'umwe twamwumvise aza kuntuka, nta musi n'umwe yigeze akora ikintu nk'ico. Yakoresheje za nzego yari afise, no mu yindi myanya vyashitse akumva ko ababaye. Hari aho Edouard Nduwimana twaza twumva agiye akoresha ikiganiro, ubwo nyene yanigeze kuja muri RPA, navuze ubwo nyene inyuma gato Edouard Nduwimana atatuma ko amenyesha amakuru nawe aravuga, turiko twiyamiriza ikiringo ca gatatu. Hari ahandi badutuma ko intumwa, jewe vyarigeze kunshikira, dufate nko ku kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, ngira sinibako nabigenda nabishira habona ivyo.
muri 2012 inkuru nziza mu kwezi kwa mbere avuze ko azohindura ibwirizwa shingiro. Ico gihe haraciye nk'indwi zibiri ata abantu babivuga ko zanumva muri RTNB barandondeye bwari ubwa mbere ari RTNB yonyene nyironderera, hanyuma numva ngo umukuru w'igihugu aherutse kuvuga yuko mu bintu azokuru uyu mwaka hari mu guhindura ibwirizwa shingiro ngo mwebwe mu vyibaza kwiki. Ico gihe namuwagije kabiri umenyesha makuru ni vy'ukuri mushaka ko mvuga kuri ico kintu, ngo yego nivyo nza kuvuga murabivuza, ngo yego aca baransanga honde nanje cyampamagara amaradiyo yigenga kugira ivyo nza kuvuga ntibaze no kubimpindurira bize gusohoka hose bimeze co kimwe. Ndavuga ko muri Afrika abakuru b'ibihugu bahindura ibwirizwa shingiro iyo bari mu kiringo ca kabiri bakaba batarekuriwe gukora ica gatatu. Ndavuga ko nikeka ko kubagira hindura ibwirizwa shingiro nawe ashaka gufuta ingingo zimubuza kwitoza ubwa gatatu. Burya ibintu byose bijanye n'ikiringo ca gatatu ni ngaho byari bitanguriye kuvugwa. Ibyo rero biravuga umwanya nko mu kwezi kwa gatatu 2012 inkuru nziza andungikira umushinga amateka yari akomeye cyane kuri we, bari bafatanye, yari arongora korale ziwe bita Alexis Bareke bavuge. Ndibuka uwo muntu antelefone ngo aripfuza ko duhura, ndahanuza abagenzanje bamwe baragira ubwo ati nke kugira wicwe, turabiganira ko turavugana ko vyogenda kugira mpure n'uwo muntu. Uwo muntu yemera ko ari jewe ntora ikibanza duhuriramwo, yemera ko isaha tuza guhurira ko ari jewe ndayishinga kandi ko nza kumubwira hageze ko duhura. Turabikora gutyo, abo dukorana barabizi ingene ivyo bintu vyagenze. Ijambo yambwiye ico gihe uwo muntu yaravuze aravuga, ndumva nyene kwidogera kose ibijanye n'ikiringo ca gatatu ca nkuru nziza. Rero n'ikiganiro aza kucica ambwira ngo ntiwifuza kubona ingene abana bawe bakura. Iryo jambo yari cishijemwo abayishe kiganiro cose bareke bavuge nimba ariko aranyumviriza, ndazi ko atari bwumve ivyo bintu ndabivuze gutyo. Hanyuma iwanje ukoresheje kuntera ubwoba woyishe vyose, kuko ico gihe sinanamwishuye maze kuvuga iryo jambo naciye mvuga nti ahantu twicaye hameze neza, izi mfungurwa kuganira ibintu byo guhunga sinigeze ndamwishura kuvyo ariko arambaza. Haciye umwaka niho yasubiye kundondera irya kabiri, arasubira arambaza ca kibazo, amubwira nti umwaka uheze sinakwishuye ariko ubu ndakwishura. Ico gihe ndanamubwira nti mu kuvuga aho yavuze ngo umukuru w'igihugu nta ngorane afise, niho nagira ngaruke kuvyo mushikiriza. Buriya iyo uriko uravuga wewe ngo nukuri kuri 80% ngo urihenda 20% ngo mugabo ngo ivyo ntacyo bimutwaye umukuru w'igihugu, ngo ariko hari ikibazo kimwe yipfuza kutokwigera usubira kuvuga. Ico nikiye ngo ibijanye n'ikiringo ca gatatu. Ca ndamwishura ni ikiringo ca gatatu gihagaze ku ibwirizwa shingiro, nitwebwe tugwanira ibwirizwa shingiro. Nini mwashobora kurihindura kumbure muzoba mutwatse ikigwanisho kuko tugwarira ibwirizwa shingiro riba rihari, ariko niyo ryabananira ndabwiye ko jewe ndi mubo muzokwica mu kubishobora, muzoca ku mubiri, ndibaza ko ariko bizogenda. Rero nabonye yiruhukije yumvise ko ibwirizwa shingiro tuvuga ko rihindutse baba batwatse ikigwanisho. Haciye akanya gato nza numva ngo mu nama shikiranganje ngo bizi ibwirizwa shingiro, ibintu vya gutyo. Niyindi nkuru yoba ndende kumbure tugarutse ku kiganiro kijanye n'ivyo vyabaye muri iyo myaka. Mugabe ico nagovye kuvuga, umukuru w'igihugu afise kwinshi avuga iyo ataryohewe n'ivyo tuvuga. Hamwe harajya amatangazo tubona badukora ko akabituma abandi, ahandi twarumva nk'umuvugizi wiwe banyamitwe, abandi ugasanga bishuye mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ahandi nivyo abantu batumwa ko intumwa baza kubabwira ivyo mu butegetsi bwo uko bavyumva. Ahandi naho rero ni bibi cyane kuko haraho habe byo gupfunga abantu, twarabonye bagiye barapfungwa, haraho no kubica bica cyamane urumva nakivuze. Ariko umukuru w'igihugu wenyene aza wenyene agatukana n'abantu, no kuri ivyo bintu ntibibaho. Niho kubwanje mbona ko umukuru w'igihugu yarengewe kandi atanagishoboye no gukorana n'inzego zategezwa kumufasha muri ivyo bibazo. Faustin baramuzi, Faustin barazinanye gose ku buryo bashobora kumuhamagara
ku batuma ko intumwa bashobora kumubwira bati ibi bintu uriko uravuga ntitubishimye uku, canke bakamuha inyishu nziza ku byo ariko aravuga, bakanamusaba ko abafasha uko bobikora neza. Ntibyasaba ko umukuru w'igihugu aja gutukana kujya twavyumvise, akanituka we nyene. Je ndavyumvirije novuga ntihavuze neva, ntihavuze perezida. Rero neva yaratutse umukuru w'igihugu we nyene, kuko ariko aravuga ngo Faustin yavuze ngo je ntaco maze, ngo neva ntaco amaze. Nta na hamwe Faustin yigeze avuga ikintu nk'ico. Akavuga ngo yishima, ngo ararima. Nta na hamwe Faustin yavuze iryo jambo. Urumva ko neva yatutse umukuru w'igihugu. Ku bwanje ni neva yatutse umukuru w'igihugu. Faustin ntiyigeze avuga ibintu bene ivyo. Niho mba ntinakamara. Akandi noshirako gatoyi, ariko aravuga ko yize iyo Faustin yaciye ivyo yabayemwo. Hari igice ku bwanje gihambaye atavugamwo. Niko jewe agiye kuntuka mu Rutana yavuze ngo aho twagwara kwashi we yariko arajya. Imvugo ifite ikisigura, bayumvirije bose acabumva bati birumvikana bariko aravuga n'ivyo ariko aravuga ivyo ari vyo. Ageze kwa Faustin ntasubira kuvuga ivyo. Ako kahise ka Faustin hariho aho yica. Jewe igihe kimwe na bagenzanje ndibaza ko nari kumwe kumbure na Mbonimana Rufyiri, twatumwe ko mu biro kwa Nduwimana ariko aravuga, yavuze ati je nkujya Faustin muri 2005 nitwe twari turongoye CNDD-FDD mu Ngagara. No kuvuga ko Faustin wewe bishoboka, sinakibajije Faustin ngo acemetse. Donc aho niba Faustin ndamurengeye akarimba aje kumbabarira, sinamubajije ngo avyemeze ko we nyene yigeze kuba ari mu ndongozi za CNDD-FDD. Mugabo Edouard Nduwimana twe yabitubwiriye mu biro vyiwe ndi kumwe n'abagenzanje ico gihe. Rero umva wewe ariko aramuvuga ntagira kumwe kwiwanje aca afatanya na kahise, kuko je yavuga ngo iyo Pacifique yanditse ndaryoherwa ngo abanyibukije ngo urugamba rwacu rwa kera. Kwa Faustin ntagaruka kuvuga gutyo, nta mwataka ku bwoko kuko yumva nticofata, nta mwataka kuri ibyo by'imigambwe. Aciye arondera ikindi giteye isoni amushirako, aza kumutuka amufatiye ku cyari ngo ntiyubatse urugo. Ibintu ku bwanje biteye isoni gose. Kumbure nshobora kuza kuhagaruka ngira amaze gufata umwanya munini jenyene. Ego umufasoni Herari Nibizi, muri aya majambo umukuru w'igihugu ashikiriza mu Burundi tumenyereye umukuru w'igihugu eka mbere n'abashikiranganje bafise abavugizi. Uno munsi ni umukuru w'igihugu asohoka akaja kuvuga amajambo nk'ayo y'ugutukana, y'uguterana amajambo baharanira agateka kazina muntu. Ivyo mwebwe uno munsi mubiha insiguro nki kubona ari umukuru w'igihugu wenyene aja kwivugira amajambo nk'ayo, na cane cane mu bintu bitaba vyishura kubiba vyashikirijwe? Ego, ariko mu ntungera ari Nibizi mbere yuko mwishura, ndabona umutumira agira gatatu Ezidrasi Ndikumana ari ku murongo. Nimba ari karatwumva yo kugura mikro kugira ngo dushobore kumva yuko aza kuba ari karatwumva cyane dushobora kumwumva, murashobora kuba murishura Herari Nibizi. Murakoze cyane. Iyo umukuru w'igihugu yishuye amajambo nkajya kandi afise inzego, birerekana yuko ashobora kuba umutekano nawe wiwe yumva kuri kuramugabanukana, yumva yuko inzego zo kwishuye ibibazo bimwe bimwe, zigatanga zikerekana leta aho ihagaze byavuzwe n'uyu canke uyu, izo nzego zitagifite ingufu kwishura. Ni bimwe vy'umuntu avuga ati nk'umuntu yaherewe, ibigwanisho umuntu arabikoresha hama bikamuherana. Kuko iyo ikigwanisho c'umukuru w'igihugu tuvuge, birashoboka ko koko ivyo abaharanira agateka kazina muntu bavuze, umukuru w'igihugu ashobora kubibona ko ari ibitero, akabona ko ari ibitero mu mpande zose, akabona ko biremereye vya bintu atinya ko bivugwa, ya makosa ajanye n'intwari ibereye, ubusuma, ubukene, ivy'umutekano. Urumva ibintu byose bigoye igihugu, akabona neza yuko inzego ziwe kumbure bivuye ku kuntu bakorana, canke kumbure ukuntu bashobora kuba bamwishuye mu bihe ibi n'ibi n'ibi, atagishobora kubatuma ati iki kibazo kimeze nabi, genda mugisigurira abanyagihugu, hama muri uwo mwanya muza kuba muriko murabasigurira ibihari, muheze muce ihani nyene kubivuga ntazosubire.
mu bisanzwe uko niko twari twamenyereye batubwira, kiretse iyo muri kumwe mu maso mu yandi mu nama umukuru w'igihugu ashobora kukubwira ati ego ndakwishuye mugabo ntuzosubire, akaguha gasopo akakubwira ati ntuzosubire, barakunda kubitugirira. Rero nawe arashobora kuba abona yuko yagiwe, inzego zitagishobora kwishura ibibazo zikoresheje amategeko, zikoresheje ingingo zo mw'ibwirizwa shingiro, zikoresheje n'ingingo ziri mu vyegeranyo bakora. Ivyo vyegeranyo ko nivyo twibaza yuko biba birimwo ibikorwa vya leta, ivyo bashoboye bakavuga bati naka ivyo ariko aravuga sivyo, ehe ibiharuro ngibi, ehe ibikorwa ngibi. Rero mu gihe umukuru w'igihugu canke umutegetsi uwo ari we wese ageze ku rwego atagishobora gutuma izindi nzego abamukikije, kuko mu gifaransa bavuga bati hariho des fusibles qui peuvent sauter avant que ushikira centrale. Rero mu gihe c'umuyagankuba no mu mazu harya turafise ama interrupteur aho kuja kurondera umuyagankuba mw'isoko ryawo, turafise aho tuwurondera. Iyo umuyagankuba uriko ukora nabi, hariho utundi dutsinga dukora kugira ntibaruhishe umutima w'igihugu. Rero umukuru w'igihugu dufata ko ari umutima w'igihugu, mu gihe tubona yuko ari we ariko arerekana ibimenyetso vy'uburuhe, ibimenyetso vy'ishavu, ayo marangamutima, vyerekana yuko abamukikije kumbure batagifise inguvu zo kwishura ku bibazo, canke nawe nyene atabizeye. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ni uko kumbure inyishu yategerezwa gutanga mu bihe nk'ibi, kandi koko ibibazo bibazwa birashobora kumuruhisha, ariko hari igihe inyishu ashobora kuba yaratanze abona ko zasenzwe. Kubona nk'ibibazo bimwe bimwe biza bikamara umwaka, imyaka ibiri, imyaka itatu, nawe n'ivyo aba yararahiriye arashobora kubona yuko abanyagihugu bashobora kuvyumva bakumvishwa. Abanyagihugu nibavyumva bakavyumvishwa, ejo mu gatondo bazobifatirako kugira bamwishuze, bamurabe mu maso. Abonye bamuravye mu maso urumva bamushire devant ses responsabilités mu gifaransa. Rero aho kwemera kwitaba nk'imbere ya sentare y'abanyagihugu, bamubwira bati urihe ko wa wundi ati ehe barankanuriye amaso none nishura iki? Aho rero jewe insiguro ntanga nuko kunanirwa, nuko n'inzego akabona ko zitashobora kumuserukira bikwiye, nuko kumva ko nawe nyene asigaye ari mu mutekano muke, kandi bihava kandi bigatera ubwoba. Harya gutwarwa n'umutegetsi afise ubwoba birateye ubwoba cane, ntibihumuriza abantu, ndetse abanyagihugu ntibihumuriza n'abamukikije, kuko iyo atanguye kugira ubwoba inyifato ntiziheza ngo zibe nziza. Ego ndabona Esgas Ndikumana yashitse ku murongo. Esgas Ndikumana mwaba muriko muratwumva, turabahaye ikaze muri kino kiganiro. Sinzi ko Esgas ariko aratwumva, niba ariko aratwumva. Ego ndiko ndabumva, muriko muranyumva, mwaramutse mwiriwe. Ego turabumva cane, ngira ngo sinzi ko mwakurikiye abandi batumire bariko barashikiriza ivyiyumviro vyabo mu kanya. Akabazo twagira tubabaze mwebwe mu bamenyeshamakuru, mwarakurikiranye amajambo atari make y'abakuru b'ibihugu batandukanye. Turiko turavuga ku bijanye n'ibiherutse gushikirizwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye kuri Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parsem. Wewe nk'umumenyeshamakuru mwakurikiranye amajambo menshi y'abakuru b'ibihugu, ayo majambo mwayakiriye gute? Ayo majambo nayakiriye nk'amajambo adasanzwe, kubera abakuru b'ibihugu bose barafise style yako, barafise uburyo bavuga. Ufasha abaciye ngaha mu Burundi kuva kera, umwe wese yarafise uko avuga. Kuva muri iyi myaka ya nyuma vyarahindutse, kubera bavuga ngo begereye abene gihugu, barafise ukuntu bavuga, bagomba kuvuga ngo nk'abene gihugu, bagaca kenshi bavuga amajambo batariye umunwa badudurirako. Ariko ivyo numvise mu misi iheze vyararenze, kubera vyasa n'ibitutsi. Umukuru w'igihugu yarirekuye aravuga amajambo yo kwinjirira Faustin Ndikumana ku buzima bwiwe, ibintu birenze urugero tutamenyereye mu Burundi, mbere no mu bindi bihugu tutamenyereye kumva na umukuru w'igihugu. Ariko jewe cyane cyane ico nagomba kuvuga ko nico kibazo mwari muhejeje kubaza
madame Rari nibizi cerekeye abamenyesha ngo hariho abavugizi mu Burundi nta bavugizi bariho muraraba neza haraciye imyaka atabavugizi muri CNDD-FDD no muri leta yo mu Burundi uravye neza abavugizi bamaze kuronka urashobora kumwagiriza ibintu vyinshi nka Wiri Nyamitwe amakosa yo bafise ku bindi bihande ibintu yakoranye na SNL cyangwa n'ibiki ariko ntushobora guhakana ko yari umuvugizi w'ukuri kubera uri umumenyesha makuru wari we wese agukunda atakukunda umuhamagaye isahariya yose yarakwishura kandi akaguha inyishu ku kibazo umubajije atarinje kuja kubaza uyu wamusubiriye Karegwa nawe yaragerageza yari umuvugizi kubera Karegwa naho umukuru w'igihugu ashobora gutuka abamenyesha makuru cyangwa barakwirukanye batakigushaka mu Burundi Karegwa aramuhamagara akakwishura akaguha inyishu ijanye n'ubu uyu mudamu yasubiriye uzokumvirize no mu Burundi nta interview nimwe atanga nta kibazo na kimwe yishura umuvugizi w'umutegetsi n'umuntu ashobora kuvuga umwanya wari we wese kugira ngo asigure icyo umukuru yagombye kuvuga kenshi cyangwa agihinyanyure kubera coba casohotse nabi ibintu vyagutyo ubu rero nta muvugizi n'umwe ariho ari muri leta arabashikiranganje bose abavugizi nta numwe avuga keretse cya kiganiro cyawo bagira rimwe mu mezi 3 uraraba no mu maradiyo yo mu Burundi no muri RTNB uzofoma ubisuvuga keretse iyo ariko aratanga leta shasha urumva icyo ni kibazo no kuvuga wa mutegetsi ni warinda kuvuga ingorane ya kabiri abantu bari muri leta abantu bari muri leta yo mu Burundi baratinya bamwe mbere niyo umuhamagara ashobora kubara ngo icyo kintu ushobora kwivuga ngo kirashobora kumwegera umushikiranganje avuga ko ikintu cyo mukwegera ari muri domaine yiwe nabo nyene baratinya mu mugambwe ubuvugizi w'umugambwe ntashobora kwishura na rimwe ahantu hose n'ubwoba kubera iki kubera ningene systeme yabo yubatse umutegetsi n'umwe ari hejuru ubu abandi bose baratinya mvuze ikintu kirashobora kuntwara umutwe bikaba izo zose bikaba ari ingorane rero ugaca usanga umukuru ari umukuru w'igihugu ari umukuru w'umugambwe avuga wenyene niyo avuze amafuti nawe uzoja kumubonera ngo wihenze cyangwa wagize iki oya urashobora kumviriza umukuru w'umugambwe rimwe aravuga amajambo abantu bagatwenga bakagira iki ariko nta muntu wo muri entourage aja kumubarira ngo bimeze gutya president nuko nyene rero ivyo byose bica bituma bibatera ikibazo kubera avuga akabona bakomya amashi yamba yibaza ngo avuga neza ego Pacifique nahazwe akabazo gakurikirana akamurutana Perezida Evariste Ndayishimiye mu kuvuga izina ryanyu yahereye ku majambo yo muri Bibiliya avuga ibijanye n'abansi imatongo agombye kuvuga ivya Faustin naho nyene yagarukanye amazina yo muri Bibiliya Tobias na Sanbalat nibaza ko ibi bintu azanamwo ijambo ry'Imana agomba gukoresha imvugo ngereranyo y'ibiri muri Bibiliya akabijanisha n'ibindi kumbure abagomba gutanga kubutumwa mwebwe mu biha insobanuro izihe ikinababaje muri ivyo vyose nuko mu byo Faustin Ndikumana yaheruka gushira habona abantu baba barakurikiye kijya higaniro yari yatanze Faustin yashimitse gose kuri ivyo bintu vy'uko abategetsi batajejwe kuvuga ijambo ry'Imana ico yari yagikomeye ko gose arerekana ko rimwe na rimwe usanga ari n'ububeshi Imana bakayivugisha ibyo itavuze ahandi naho bagakora igikorwa kitari cyabo ahandi kukabuguhunga ibyo bo bajijwe bakaza kubiha Imana ngo abariyo ibishurira nayo Imana ivuze urazi ko abarundi badaharira n'Imana ni ukurondera guha inguvu zikomeye ibyo avuze nk'uko umengo we wabyivugiye ijambo ryiwe nabo nyene ntaryemera ko ryo barikomeye ahindaza kurinda guhamagara Imana we n'umuntu yavuye ku Mana yashizweho n'Imana bato n'amajambo yagutyo baguma barondera kwinjiza mu Barundi ariko ntibaza ko hari na benshi bigihenda nje kuri aya majambo yakoresheje kwa Faustin uravye hariho uwo nabonye yabikoze ko gose aho yerekana ingene n'iryo jambo yakoresheje ritari ryo mu kumutuka afati ariko aravuga kuri ibi byo kuba avuga ko atarashinga urugo bwa mbere bwo ntibituraba ibintu bijanye n'ingana abantu bashinga ingo ingene bazivamwo ingene umuntu ashobora guhitamwo kutarongora cyangwa kurongora cyangwa kutarongorwa cyangwa kurongorwa icyo n'ukuri
si ibibazo vy'iwacu, ntabwo ari ibibazo vy'igihugu. Ivyo si ibintu umukuru w'igihugu ajejwe, ni ibibazo umwe wese ku giti ciwe ajejwe kandi ata n'umwe arekuriwe kubimwinjiriramwo. Hanyuma uravye iryo jambo yakoresheje ko Faustin adafise uburenganzira bwo guhanura mu gihugu kubera ko ngo we nyene atashoboye gushinga urugo, usanga hariho henshi ariko arivuguruza. Yakoresheje ijambo ry'umutumwa Pawulo wo muri Bibiliya avuga umurongozi wo mw'ishengero, bwa mbere bwo yavuga uwo mw'ishengero, akavuga uko yoba ameze. Muri uko avuga yari ameze aragaruka ko ategerezwa kuba ari umuntu atunganije neza urugo rwiwe. Ngaha hantu hariho kwihenda kunini. Ubwa mbere bakoresheje ijambo ry'uwundi muntu atubatse urugo. Pawulo uko tubizi twese muri kahise bivugwa ntiyigeze ashinga urugo, kandi Pawulo we nyene yanavuga ngo byiza ngo bishobokera bomera nkawe. Ahanura ko benshi ngira muri abo bakora ivy'Imana batoshinga ingo uko yabona ko gushinga urugo umengo biragabanya ngira umwete umuntu yoba afise canke umwete umuntu aha ibikorwa vy'Imana, wakavuga ko bomera nkawe mugabo bidashobokeye bakubaka ingo. Nuba we nyene Ndayishimiye aje gutanga impanuro iva ku butubatse, akavuga ko abatubatse badafite ico bahanura mu gihugu, kandi we nyene ariko akoresha amajambo y'ubutubatse. Umva we nyene aho nyene ni kwivuguruza mu vyo ariko aravuga. Ubwa kabiri, uyu muntu ariko aravuga ntabwo yariko avuga ko abarongozi bategerezwa kuba bararongoye, siko avuze. Avuga ko mu gihe babaye bararongoye, mu gihe babaye bafise ingo, abarongozi bakwiye kuba bafise umugore umwe kandi bakaba abantu batunganya neza urugo rwabo. Ariko nta na hamwe Pawulo avuga ngo uwutubatse urugo ntashobora kuba umurongozi, ntashobora guhanura mu gihugu, ntafise ijambo mw'ishengero canke mu gihugu. Ntiyigeze avuga ivyo bintu. Noneho ugiye kwa Evariste Ndayishimiye we nyene usanga yivuguruje. Muri leta yiwe birazwi ko hariho umusore. None ko abasore batagira ijambo mu gihugu, ko abasore batagira ico bohanura mu gihugu, vyamugendeye gute ngo agene umushikiranganji w'umusore? Uca wumva ni kwa kuvuga atiyumviriye n'ivyo ariko aravuga. Kumwe twavuga tuti umukuru w'igihugu avuze ni decret, umukuru w'igihugu avuze ni ijambo rigenderwa ko n'igihugu, ni ijambo nishimikiro bose baheza bakagenderako. None we nyene yavuze ivyo yiyumviriye canke bipfuye gusohoka ako kanya? Yakeneye gutuka umuntu gusa, ariko niyumviriye ijambo uburemere bwaryo avuze iryo ari ryo, kuko muri ico gihe boca batondeka mu gihugu cose bakara abantu bose batwara b'abasore, abo bakabanza bakabakurira rimwe bose, nico coca gikurikira. Hanyuma bakaca bagenda kuraba abatware ba ingo zabo zitameze neza, kuko Pawulo avuga ati uwo muntu abaye yarubatse naba atunganije neza urugo rwiwe. Aca agenda kuraba umutegetsi wese kuva hejuru gushika hasi bafise urugo rutameze neza, abo bose baca bahwata babakure. Niho vyoba vyumvikana ko ivyo yavuze yavyiyumviriye. Na nimba ari ukuvuga ari gutuka Faustin gusa, mugabo we nyene ataza kugendera ivyo yavuze, umuntu azigara muri kabaza. Uyu mukuru w'igihugu ibintu biriko bimugendera gute? Hanyuma abandi iryo jambo noneho banayikomeje gose ku buryo usanga kimwe navuze nti never ariko atuka umukuru w'igihugu. Uravye urugero ibintu biriko, abantu batanguye ubu kwinjira muri iyo ntumbero yazanye. Kumwe navuga nti noneho abasokuru bavuga bati umweru bibikuru ugakwira igihugu cose. Ingendo umukuru w'igihugu afashe bukeye igihugu cose gica ciyinjiramo ikayigendera. Urabona ivyo batanguye ubu mu nyandiko ziriko zirakwiragira, bariko binjirira umukuru w'igihugu we nyene mu buzima bwiwe, nawe muri vie prive yiwe. Abantu ariko barondera ngo mbega yaravyaye abana, ngo ahandi ngo mbega yaragize gute. Ibintu biteye isoni ubundi bitavugwa. Mu Burundi hariho uko dukoze, hari ubwoko bw'ibintu tutagenda turavuga bene uko, ariko urabona ko yavyihamagariye kuzana iyo ngendo. Fata jewe ko ari iteye isoni, nibaza ko ata jambo ryosumba iryo. Nawe yayikwegeye bigiye kumuza ko burya yabihamagaye, tuzoyibona bigwiriye gose mu minsi iri imbere y'abakuriwe yaba no kubandi bategetsi. Ikindi kintu muri iryo jambo n'abaciriye mu ijambo, uno munsi umukuru w'igihugu avuga ngo ni umugenzi w'ugwaruka.
kubona avuga ko umuntu atubatse adashobora guhanura umukuru w'igihugu kandi avuga ko ari umugenzi w'ugwaruka mega ubwo niko bari igihushani c'ivyo avuga kuko n'ugwaruka nabwo nyene rushobora kugira ico rushikirije no mu gihe ruba rutubatse. nukuri ni bimwe uranyunganiye mu bisanzwe ni bimwe nariko ndavuga we nyene amajambo ariko aravuga ni gihushane c'ivyo akora c'ivyo arimo canke c'ayandi majambo aba yaravuze. Ntushobora kuvuga ko uri umugenzi w'ugwaruka hanyuma ukavuga ko utubatse adafite ico ahanura mu gihugu, kuko benshi mu gwaruka nabazwi ko ari inkumi n'imisore, kandi kuba yashobora gufata inkumi n'umusore akabagena mu mabanga ahambaye y'igihugu navyo vyari vyiza, navyo nyene ntivyari bibi, cari ikintu umuntu yoshimye. Mugabo imvugo yiwe ikiza kwica kimwe cari ciza yari yakoze akigwije n'ubusa mu majambo we nyene yivugiye. Hari n'ahandi avuga buriya ariko aravuga uti Faustin we warorohewe ko atagira umugore amubaza ratio. Umuntu yokwibaza vyinshi sinshimye ngira kuja kure kuri ico, ariko umuntu yava avuga ati umugore we umukuru w'igihugu araremerewe n'umukenyezi wiwe. Iyo bari umukuru w'igihugu abona ko Faustin yorohewe we watagira umugore arorohewe, wewe nawe ndayishimiye afise umukenyezi aragowe. Ivyo umugore umukenyezi bamusaba ni biteye ubwoba. Urumva ntitwoja kure ngaho twava tusa n'abagiye kuba nkawe ngo twinjire mu buzima bwiwe, ariko imvugo yiwe ituma umuntu yibaza ibibazo. Abandi benshi bafise ingo barazishimiye, sinibaza ko ari abagabo benshi bubatse bipfuza gusubira kuba abasore. Sinibaza ko ari benshi bumva ko ubuzima bw'igihe bari abasore aribwo bwari bworoshye, aribwo bwari bwiza. Je niwombwira nk'ico ngo shobore kuba umusore sinovyumva n'ingene biba bimeze. Ariko umukuru w'igihugu avuga ko abubatse ari bo bagowe, ati umusore atazi ubwo buzima bwo umugore gusaba ratio. Numva biteye ubwoba ibintu yavuze muri iryo jambo nyene, hanyegejemwo ku bwanje ibindi vyinshi. Ahandi nuko mu byo nka Faustin yari yavuze usanga abandi bategetsi muri uwo mwanya nyene ndayishimiye ariko atuka Faustin Ndikumana, abategetsi bandi bariko basubiramwo ibyo Faustin avuga. Hariho nk'inama yariko iraba y'abashinga amateka n'abakenguza amateka bariko biga ibi bavuga bya budget programme. Iyo nama wumvirije amajambo yavugiweyo n'amajambo aremereye kurusha ibyo Faustin yavuze. Faustin ariko aravuga ati abantu bavuga ngo bazanye impinduka mu gihugu bakazana ibintu bitigera bija mu ngiro, niho acavuga kuri iyo budget programme bayivuze atana kimwe kiriko kiraja mu ngiro. Uci uja rero aho abo bantu bari mu nama ukumviriza umukuru w'inama nkenguza amateka Gervais Ndirakobuca ivyo yariko aravuga, yerekana ko batigeze binjira muri budget programme gushika ubu. Ukumviriza wahora ari umushikiranganje w'intwari hagati mu gihugu Martin Niteretse uko yabivuze, ingene yerekana amafaranga y'igihugu ingene yibwa yononwa, ingene nko muri commune Mishiha mu maraporo handitswe ko baronse amatara abanyagihugu mugabo atamatara yigeze ajayo, kuba amafaranga yarasohotse nta buryo yagiye. Ahavuga mu makomine batwaye amatara ngo bakayashinga ku biti bidakoreshejwe yose yari yaguye haciye umwaka. Ndirakobuca bisubiyemo yavuze ngo bayashize ku bibonobono, kuriyaza ngo abantu bazana amatara ngo bagashinga ngo ibibonobono. Hanyuma ijambo rikomeye riza kwandira ko buca arangiza avuga ngo wumva ko agabisha uwamusubiriye, agabisha umushikiranganje wa mbere, akamubwira ati mu misi iza nimwaza mugasanga mu nama nshinga amateka twahindutse ntimuze mutangare, ati turabateguje hakiri kare, ntituzosubira kwemera bino bintu vy'ingene akoresha ijambo dépassement de ligne budgétaire, ingene mu amafaranga yagenewe ibintu muyarenza, ntimuze mutangare nimwasanga inama nshinga amateka yahindutse ubu ntituzosubira kuvyemera. Umva umukuru w'inama nkenguza amateka agabishije umushikiranganje wa mbere, kandi ivyo avuze nivyo Faustin yariko arashira habona. Ucuvuga none uyu mukuru w'igihugu ari hehe? Bica biza kuri kimwe navuze ni uyu mukuru w'igihugu ari wenyene, kumbure ariko atimiragwe kuri Faustin, mugabe ishavu rikomeye arifitiye abo bakorana. Kumbure arabona ko atakiri kumwe n'indongozi basangiye amabanga, arabona ko arizo zisigaye zivuga ko intwaro yananiranye vyanse kwikora. Rero imiragwe acaza kuyita kuwuboneka kuwo vyoroshe, mugabo abashavuriye bashobora kuba abandi. Mwibuke ko muri iryo jambo yanatanguye yavuga ko yagenze mu gihugu cyose asanga nta muntu ashonje, abantu bose ngo barahaze kubera yakoze gose.
ariko mwibuke ko umukuru w'inama nkenguzamateka nawe atakwezi kurahera avuze ko abana bazingamye mu Burundi kubera kubura ivyo bafungura. Urumva ko hari ikibazo muri ubwo butegetsi, imvugo ntikiri imwe, umwe avuga ati byose bimeze neza, urundi ati wanguha ibintu byayangaye. ego Esdras Ndikumana kumbure Pacifique aragerageje gutanga insiguro uko yibaza icyo byoba biriko birava ko ino mvugo rino shavu president Ndayishimiye afise. Mwebwe namwe niko mubibona canke murafise izindi insiguro canke uwundi mwihwezo mugira kuri uku kuntu iyi ngendo shasha turiko turabona kuri president arongoye igihugu cy'u Burundi? Afite icya mbere novuga, ndibaza ko kuvuga ko ari ingendo nshasha sivyo cyane rwose. Ndibaza ko kuva Perezida Ndayishimiye agiye ku butegetsi muri 2020 aramaze kwifatira mu gahanga abatari bakenya kubera iki wavuze kitamushimisha arashobora kuvuga muri discours muri stade je yarigeze no kumvuga nanje Pacifique we yamuvuze kenshi n'abandi nukuvuga arifatira mu gahanga nabo muri leta bakorana n'ibiki iyo hari ikintu kitagenze neza afise umengo ukuntu akunda gukora nuguca arondera uwabishirako ninde yatumye ibi bintu bitagenda neza. Kuri we hari ikintu kitagenda neza mu Burundi, hama hariho uwundi muntu exterieur, uwundi muntu atari we atari leta aba yavyononye. Urumva nivyo, iyo niyo ngorane ya mbere. Ingorane ya kabiri ngiye ndibaza mu byatumye ashavuye, wumvirije neza ivyo Ndikumana yavuze, umwanya wose yavuze méthodiquement, nukuvuga ijambo kurindi arafata insiguro umukuru w'igihugu akunda gutanga kugira ngo ayerekane ko ibintu biriko bimeze neza cyangwa ibintu biriko bija mu nzira cyangwa abandi bavyononye. Afata kimwe akakivuga rimwe mbere agakoresha amajambo perezida ahora akoresha wenyene, kenshi mbere yarayakoresheje agaca avuga ibi bintu n'amafuti ibi isi bimeze gutya na gutya, gaca mu gifaransa hari ibintu bita deconstruire, urana gusambura, mu kirundi navuga gusambura discours, gusambura insiguro umukuru w'igihugu yahora atanga kugira ngo asigure ibitagenda neza cyangwa atange umwizero ko tugira turonke Uburundi bugira buronke amadevise, bugira buronke amahera y'agaciro kubera ubutaka bwatowe. Ibyo kuvuga ngo ubutaka bwatowe aratwenga, nta butaka bwatowe byari Biramugombye kuvuga ubutare bwatowe n'ibintu byari bizwi biri mu bitabo, hajya ahantu nyamba hari sukunyegeza. Iyo uhejeje gukora gukwimba ubutare ubwiriza gusiga uhakoze neza, niyo mategeko. Apana bibagira ububimba bagatera bita gutyo. Urumva aca yumva personnellement arivize, urumva ntiyumvise yuko ariko discours cyangwa ijambo rya Faustin ryaraba abategetsi benshi, wewe yarifashe ko ari we ku mutwe wiwe yarondera. Urumva ufashe n'ingene yishura mu kwishura yavuga yamvuze jewe kandi ategeza amuvuga. Urumva wewe yumva urutoki rumutumbereye wenyene, no aca nicyo gituma yacigira rishavu ryinshi cyane. Aca mu kwishura cyararenza n'amajambo aravuga ibintu bitavugika byose, narwo no bisubiramo vraiment jewe hari ibintu ashobora no kuvuga. Hanyuma donc urumva ivyo byose n'ikindi na frustration, ifo gufata na frustration. Urabona umuntu amaze imyaka 5 ku butegetsi, naho avuga ko ibintu bimeze neza, ndibaza ko abona ingorane ziriho. Arabona ingorane mu gihugu, ingene ubutunzi bwasubiye inyuma, ingene hatabitoro ibiki, nahaca arondera avyegiga ko nuko aba yabonye ko hari ikibazo. Arabona ikibazo c'amadevise, arabona ikibazo c'imiti, arabona ikibazo, nukuvuga yuko arabona ko il est vraiment acculé, yuko ntasaganirizo. Urumva rero umuntu akomye ko umengo n'urutozi, aca birashobora guca bituma ashavura akavuga akarenza ku majambo, bigashika aho hose kubera izo ngorane zose zimukoraniyeko.
umugani wiwe ntabamufasha sinzi ko abemerera cyangwa iki donc nibyo cyane cyane je mbona bituma bimeze gutyo. Egome Erari Nibizi mu vyo umukuru w'igihugu yavuze kuri Faustin Ndikumana yaramuvuye yamwise umusuma, aravuga n'ibijanye n'umutekano wiwe ko yoba acunzwe n'abantu 10 ngo yigire igihangange. Mbega ayo majambo umukuru w'igihugu yavuze kuri Faustin Ndikumana ntashobora gutera amakenga ku bijanye n'umutekano wiwe ko ejo na hirya y'ejo hari igishobora kumushikira ku bijanye n'umutekano wiwe? Ego uravye amajambo umukuru w'igihugu yavuze kumwagiriza ko ari umusuma, kuvuga ko kwicungera umutekano bikwiye, icambere coco nibaza ko nivyo nyene ari bimwe vy'uko umukuru w'igihugu yari akeneye aho yiremururira ibimugoye. Kuko abasuma umukuru w'igihugu arazi aho abashira. Mu gihe azi aho abashira ntiyoheza ngo atangure kuca avuga ko Faustin Ndikumana ari umusuma, kuko arazi neza ko atawuzoja gutera ibuye umusuma. Ico ni icambere. Ica kabiri arazi amategeko ivyo amurekurira gukora ku musuma wo mu gihugu. Urumva nivyo n'abandi bari bavuze ko hama akavuga ati afise umutekano umeze gutya na gutya, nivyo n'ukutamenya. Kuko iyo afata akanya akabitohoza neza akabicisha mu nzira amategeko amurekurira, yari kumenya yuko abaharanira agateka kazina muntu aho bari hose batagenda imbokoboko. Barazi yuko babangamiwe. Iyo bazi ko babangamiwe naho barazi ingene bifata. Ivyo kandi ntawuheza ngo nimba yaragiye kumera nk'umugira ko itohoza yarerekanye kameme yuko yaroye kumutohoza ko kumbura yarondeye hamuca. Ivyo turabimenyereye ico no kubwira coco umuntu yumvirije ry'amajambo acavuga ati arahejeje kumudandaza. Hamwe umuntu agira ati ngo aramutereye mu isoko aravuze ati muntu mwebwe mumenyereye gusumira abantu mutabajije mutasiguje mudaciye urubanza mufate ngo uyo ndamutanze. Aho mu bisanzwe yaratanze ubuzima bwiwe. Ariko naho yaratanze ubuzima bwiwe mu Kirundi mu baharanira agateka kazina muntu cane cane bavuga bati utinya ingwe ntutinyiye kwinjiranya. Iyo umuntu ingwe yamaze kumwinjirana ntaba gishobora kuyitinya, aca amenya ingene yifata. Ko umutima usimba ntibibura twama twahungabanye, ariko ko umuntu aca ajana n'ubwoba ngo yifate ko mburuka umuntu aba mwiteze ko yifata dushobora kubigenza gutyo. Nivyo ivyo muvuga nivyo, ariko mu baharanira agateka kazina muntu turamenyereye ingene ibintu bigenda, turamenyereye ingene duheza tukifata. Na Faustin nibaza ko nawe nyene yaciye amenya ingene avyifatamo, hanyuma akongera tukibuka yuko naho umukuru w'igihugu abivuga kurya azi nawe nyene ahageza, kuko umwe wese arafise ahageza. Ntawe ushobora kuvuga ngo afise uburenganzira bwo gushika hose. Arashobora kuba afise uburenganzira bwo gushika henshi mugabo ntashobore kuronka ubushobozi bwo kuhashika. Aho rero nico noheza nkagira ntawe genda ngo avuze induru ati ibintu biracitse, kuko ibihe nk'ivyo turakunda kubicamwo. N'ahandi ariko umutanga yaramutanze. Ego mugifite ijambo Erari Nibizi kumbure ako kabazo Pacifique Nahazo na Esdras Ndikumana nabo bagira ico bakavuze ko hagarutse imvugo y'abakoroni yuko amafaranga Faustin Ndikumana akoresha arayabakoroni, ivyo akora n'ivyo avuga abikora kubera atumwe n'abakoroni. Ino mvugo ntiyariherutse twarayumvise cyane mu 2015 ariko iragarutse mu ijambo ry'umukuru w'igihugu. Biyumvira ko ari kubera iki hagarutse ino mvugo yukuvuga yuko abantu bakora abakoroni? Imvugo nk'iyo ikintu ca mbere coco barazi neza yuko abaharanira agateka kazina muntu mu bikorwa vyabo bakorana n'abantu bo hanze, kuko abafasha igihugu burya abafasha igihugu ntibafasha igihugu bahumirije. Twebwe dukorera ku mategeko, ayo mategeko dukorera ko uraraba n'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi riravuga ivyerekeye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Iyo bariko baravuga uburenganzira bwa kiremwa muntu
baravuga bati umuntu afise uburenganzira ubu n'ubu n'ubu mu mategeko y'u Burundi hakabaho ingingo zibivuga muga hakaba n'ingingo ivuga iti turemeza amasezerano mpuzamakungu ajanye n'agateka kazina muntu turemeza amasezerano mpuzamakungu agwanya ibiturire amasezerano mpuzamakungu akora ibi n'ibi n'ibi mu gihe rero igihugu cemeza ko gihagaze ku masezerano mpuzamakungu ko baba barayashizeko igikumu nta buryo boheza ngo bagaruke ngo bavuga abakoroni kuko ivyo ayo mategeko ayo masezerano baba bayashizeko igikumu bari mu bakoroni ko babikorera i Geneve canke bakabikorera i New York canke babikorera muri Nduzeye muri harya yagize abeba muri mu ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika canke ahandi habereye amanama ayo manama agatumwa ko n'ibihugu mugabo bashigikiwe n'amashirahamwe mpuzamakungu arimwo abakoroni arimwo abo bazungu urumva nuko ari imvugo ishobora gutuma abarundi bashiduka ngo bavuge bati bwa wundi ntariko akorera twebwe ariko akorera abazungu ariko mumenye neza yuko abo bazungu turakorana nk'uko bakorana n'igihugu iyo bariko barafasha hariho uruhara rufasha igihugu n'uruhara rufasha intwaro ibereye rero mu ntwaro ibereye ntihakorera leta gusa hariho n'abacungera ibikorwa vya leta hariho n'abahimiriza leta biranditse mu mategeko iyo nimvuga ahubwo ntihagire umuntu azosubira kuyitwaza mu bashobora kutwumviriza bamenye neza yuko n'indege bafatiza abakoroni baronka tike y'abakoroni kugira bashike hariya nayo ari nejo mu gatondo abakoroni bari baje kucungera ingene abarundi bariko barakora ivyo rero vyuko dukorana n'abazungu nibarabe amashirahamwe yajejwe iterambere ibigo vyinshi n'ayo matara ayo mazi ayo mashure bafise ntihaba hakora amakori y'abanyagihugu gusa harakora amakori arimwo amafaranga mvamakungu aje azanwa nabo bita abakoroni jewe numva ivy'abakoroni sinovuga ngo mvuge ko ari abakoroni mugabo abo bantu mvamakungu rero abantu mvamakungu ntawo bafata ngo nabansi b'u Burundi kubera turakorana ikizira kikaziririzwa nuko umuntu agurisha umutima wiwe cakagurisha igihugu ciwe ni ukuvuga kurenga ibwirizwa shingiro kurenga amategeko y'u Burundi mu migenderanire tugira nayo mashirahamwe mpuzamakungu aho rero iyo agarutse kuri iyo mvugo abashaka kwerekana yuko uwo muntu atari umurundi uwo muntu atari ko akorera Uburundi uwo mubona rero amufate nka rumariza aho rero ni nkukumira ni bwa buryo bwo kumugurisha ni bimwe by'icitwazo n'ayahandi aho ntibifashe Ego. Ezras Ndikumana kumbure na Pacifique muca mwishurira hamwe nakabazo mugenzanje Alice Hakizimana yari yabajije erare nibizi ku nkurikizi z'iyimvugo nongeye kakabazo kagira kabiri k'iyimvugo yo kugarukana ivy'abakoroni icyo mubivuze ko Ezras Ndikumana Pacifique arongera nawe agire icyo bivuzeko kuri iyo mvugo y'abakoroni je ndibaza yuko atawe bigihenda cyane muri iyi minsi urumva mbere kenshi ntibakikunda no kubikoresha yarabicishijemo ariko sinibaza yuko hari uwo bihenda yabivuze mu buryo bwo kugomba kwerekana ko akora nabi ariko nkuko yahejeje kubivuga umuntu azaribuka yuko amahera yubaka amabarabara amahera yubaka amashuri n'amahera mbere nuko amahera ariha ivya gratuite ibi byo kuvuza abantu ku busa amahera ariha ivyo bintu byo kuvuza abantu ku busa amahera ariha cantine scolaire zanjye abagaburira abana mu gitondo kw'ishuri amidi kw'ishuri mu mashuri mato mato samahera ava muri leta n'amahera hariho n'amahera y'imfashanyo ava muri abo bakoroni ariko aravuga muri abo bakoroni rero mu gufasha igihugu nk'u Burundi ibihugu byinshi haca haba n'igisata cyo gushigikira yabivuze ari bonne gouvernance ukuvuga intwari ibereye iyo nayo akavuga ntishobora gufata muri ibi bihugu byacu udaciye ku mashirahamwe yigenga societe civile bagaca rero batanga amahera yo gufasha societe civile kugira ngo izina kebura leta urumva rero nico ikora kandi nivyo yariko arakora
Ndikumana Faustin gukebura rero umukuru w'igihugu abifashe gutyo murabifata ni muri iyo ni muri izo mvugo z'uko agashavu kaba kamutwaye agacavuga amajambo ndibaza atayapimye neza ku kiro niko umuntu yobifata ego Alice yari yabajije inkurikizi ku nkurikizi mwibaza zishobora inkurikizi ivyo nyene yavuze umuntu no kuzaribuka systeme itwara Uburundi ya CNDD-FDD yashizeho ni intwaro y'umukazo eta policier irengeye imbere rero muri iyo systeme y'iwacu urazi neza yuko nk'abantu bo muri SNL abafise ubushobozi inguvu zisumba iza mustanteri za guverineri z'umushikiranganje asuvya abantu muri leta abantu bimbonera kure barafise pouvoir hamwe barafise ububasha bashobora gutegeka n'abatwara n'igipolisi n'iki nukuvuga izo nzego zose kandi amaraporo yabivuze hari inzego nyinshi zikora zitarinze kubazanya no kuvugana ugashobora gusanga ari urwego rurafasha umuntu cyangwa urundi rurafasha umuntu atawabajije ubundi atawundi yagize iki ari urashobora kugira na excès de zèle muri systeme nk'iyi wacu yo mu Burundi bafugira umuntu ubusa bakagira iki umuntu bamaze kukwikeka yuko bagwanya bashobora guca bagufata umukuru w'igihugu yagushitunze urutoki akakuvuga gutyo kuri jewe uburi yandanje ntuba umutekano wawe ubugeramiwe ivyo birumvikana ko kubera si igihugu bakoresha ubutungane usanga procureur bakoresha amategeko mu guhana abantu cyangwa mu gukurikirana abantu hakora igikenye donc urashobora kugira ingorane muri ico gihe ego kumbure utubazo sinda dusubiramwo Pacifique ntazwi mwatwumvise ariko imbere ko mwishura nibutse bariko badukurikira yuko mukanya dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro aho tubaha umwanya mu kabaza canke mu kunganira abatumire ariko imbere yuko tuza kubaha ijambo Pacifique namwe akabazo kari Hakizimana bagiye ku nkurikizi mubona hanyuma niyi mvugo yagarutse yo kubwira abanyagihugu ko uriya muntu akorera abakoroni. Ego hasi ntandukana na bagenzanje uko bavuze niko numva nanje nari kwishura umukuru w'igihugu aramutse akubwira kujya mu gihugu nk'u Burundi ubuzima bw'uwo muntu bugeramiwe kumburengira iciza conyene umuntu yokuramwo no mu kibi burya ntiyaburamwo iciza conyene nuko Faustin Ndikumana agabishijwe nuko kandi ico mubako cose ubu coca kiboneka iyo caje kiva abandi baragirirwa nabi turinda kurondeza cyane tibi bintu byazananye he byavuye kuki ariko icoshikira Faustin nta wo kwirirwa arabaza birebire yo cyamenya ko ari amajambo y'umukuru w'igihugu ndibuka nk'igihe twabura Ernest Manirumva barabona bamwishe mu kwezi kwa kane muri 2009 mu kwezi kwa mbere k'uyo mwaka hariho ibintu by'amatract vyari ibintu by'ibipapuro bidasinye byagiye gutererwa imbere y'ibiro vya Oricom aho wabona ko ariko Oricom ariko barayitera ubwoba ku madosiye yoba yari kwirakora ko atanezera abategetsi rero inyuma y'amezi 3 niho Manirumva yaciye agandagurwa umva nkaho twasigara dukwegera ko tugira tuti byahereye muri za tract none birangirije mu kugandagura icegera c'umukuru wa Oricom dusigara turondera mbega ariko atohoza kubiki mbega yobazizike kwa Faustin Ndikumana twizere ko Imana izomukingira ntibishike hiyo hose mugabo ubu Faustin Ndikumana aragurishijwe ari ku rubuga aho uwari we wese ashobora kumugirira nabi muri iyo ntwaro nkuko bagenzanje hano bahejeje kubivuga kuba abishika akongereza umutekano wiwe aya majambo y'umukuru w'igihugu yonyene aho gasigura igituma Faustin akwiye gukingirwa Faustin yarakwiye kurondera abanyezamu 10 ahubwo yarakwiye guhabwa abapolisi b'igihugu yarakwiye guhabwa abajejwe umutekano w'igihugu bamukingira kuko urumva ko abangamiwe by'ukuri wumvise umukuru w'igihugu avuga gutya ni ikimenyetso ciza cerekana kitabesha ko ubuzima bwa Faustin bubangamiwe akeneye gukingirwa uyo muntu nawe ahari nkuko Erari yabivuze nibaza ko na Faustin ategerezwa kubikorera ko ivyo vyavuzwe mugabo tutamusabye kugira ubwoba ngo ace ata ibanga yarafise giyiwe ikikorwa kibandanye ariko n'umutekano wiwe abandanye kuwiyumvirako hanyuma ku kibazo kindi
kijanye no kuvuga ngo amafaranga ega no kuri jewe yaragikoresheje yavuze ngo ntakiri umurundi ngo abanyamahanga nibo bazi kubaho kwiwe ngo nibo bamujejwe sigari umwana w'abanyamahanga hanyuma kwa Faustin naho urumva kiyazana ko akoresha amafaranga ngo y'abakoroni hamwe avuga ngo ntazi ivyo akora imvugo y'ububeshi imvugo y'ububeshi mukuru w'igihugu n'iperereza ryiwe ntashobora kuyoberwa na gatoyi amafaranga yose Faustin akoresha yava yose arayazi nta na kimwe adafise agiye muri banki ati nimumpe amafaranga yose parseme yaronse barabimuha agiye nta na kimwe umukuru w'igihugu n'iperereza ryiwe bakeneye kumenya ivyerekeye umuntu batamenya mu mvugo yiwe harimo ububeshi bwinshi ntaco atazi ca Faustin uburyo akoresha iyo buva arabizi hanyuma Elaine Niyibizi yabisiguye neza ayo mafaranga ahabwa amashyirahamwe yigenga mbwire ko nishura abandi bari bamaze iminsi bakoresha izo mvugo bamwe mbona bakora amaspace yo kudutuka umenga hariho coordination hagati y'umukuru w'igihugu n'abantu bamaze iminsi mbona badutuka ayo mafaranga ubwa mbere ariho kubera ko amareta yacu aba yaravyemeye ko ayo mafaranga abaho Elaine Niyibizi yibukije amategeko yanibuze declaration yemejwe n'ibihugu byose biri muri ONU declaration bita yo kuba défenseur des droits de l'homme iyo declaration iremeza neza ko abaharanira agateka kazina muntu barekuriwe kuronka imfashanyo zibafasha ivyo bikorwa bakora Uburundi buri mu bemeje iyo declaration y'itariki ntibeshe ngana itariki 9 z'ukwa12/19 irashobora kunkosora nihenze itariki ni hagati ya 9 na 10 98 voilà donc baravyemeje ko amashyirahamwe aronka bene izo mfashanyo ikindi cya kabiri nuko ayo mafaranga kandi atangwa ku mashyirahamwe hariho nk'igice kitari gito usanga avuye nko mu bihugu by'umwe bwa Buraya aho naho usanga amasezerano ari hagati y'amareta yacu n'ubumwe bwa Buraya nayo nyene yemeza ico kintu bo nyene bari yemereje ico kintu ko amashyirahamwe yigenga ashigikirwa kugira ngo abandanye gukurikirana ibi vy'agateka kazina muntu n'ibi bijanye n'intwaro ibereye ivyo ni ibintu leta yo nyene iba yariyemereje aho nta gitangaza kirimo icya gatatu nibuka inama twigeze kubamwo bita Etat Généraux de la Société Civile twagiriye Igitega hariho muri leta ba Edouard Nduwimana n'abandi bariko baratuvuga kuri ico kintu niba ko nabagije abashikiranganje bari bahari ico gihe nti aya mafaranga muvuga ava mu banyaburaya cyangwa mu bakoroni nkuko mubita igice kinini gihabwa leta société civile muri rusange sinzi ko yoba ishikana na 1% cyangwa 1 ku gihumbi c'amafaranga leta iba yahawe none mwodusigurira ingene leta ironka amamiliyaridi ibihumbi by'amamiliyaridi ikabikoresha by'abakoroni ayo mafaranga ntacaba ari mabi mugabo wundi murundi akunda igihugu arondeye neza y'igihugu ayaronse yoya akacahinduka amafaranga y'abakoroni mwodusigurira gute ingene muronka incuri igihumbi canke zirenga tuba twaronse mugabo mukaca muza kwidoga ko uwo muri société civile yabaye umukozi w'abakoroni iyo leta nayo yaronse yo yitabaye y'abakoroni bagenzanje ngaha babisiguye bihagije ibisata bitandukanye usanga amafaranga yose akora muri ivyo bisata ari amafaranga aba yavuye hanze hari n'abandi maze imisi numva babesha abanyagihugu kugira baduteranye guhimama ngo n'amafaranga ngo azosubizwa ngo n'amadeni ariko aja ku banyagihugu ikinyoma cyambaye ubusa amafaranga yose kugira amafaranga igihugu kibe kizoyishura abe ideni ry'igihugu n'amafaranga navuze karente umukono w'umukuru w'igihugu niwo wangaje igihugu kugira ngo habeho ideni ryanditswe ku Burundi n'amafaranga yagiye agasinyigwa n'abategetsi b'u Burundi nimba ari umukuru w'igihugu nimba ari umushikiranganje w'imigenderanire nimba ari umushikiranganje wa finance nimba ari abo baserukira muri ico gihugu hateza kuba waserukiye leta asinya amafaranga kugira yitwe ideni ry'igihugu nayo ubundi amafaranga usanga akoreshwa n'amashyirahamwe yigenga kenshi banayahabwa n'ayandi mashyirahamwe yigenga yo muri ivyo bindi bihugu ntahahuriye na gato n'amadeni y'igihugu ntihagire abantu basubira guhendwa babeshwa rimwe maze iminsi numva bariko barakoresha kugira duteranye n'abanyagihugu ivyo bintu ni kinyoma cyambaye ubusa sivyo ni nk'abandi bazana ibyo kuvuga ngo n'amafaranga yibwa
hari umuhinga numvise yanabyishuye neza ati amafaranga y'umuzungu murayabarirwa, amafaranga y'umuzungu yivyo yiba rimwe, kuko muba mwarasinye ibyo uzoyakoresha, utabikoze ubukurikira nta mafaranga usubira kuronka. Nuko ugiye kuyiba, hariho benshi tuzi babikoze gutyo, baguhaye amafaranga yabo ntakore ibyo agenewe, nta mafaranga usubira kuronka. Rero ibyo dukora biri mu neza y'umunyagihugu, biri mu neza y'umunyagihugu. Umwe dutabariza ko anyurujwe, hamwe dutabariza uri ubupfungiwe ubusa mu mpimba, wa wundi banka kurekura yarahejeje umunyororo, kwerekana impinduka zikenewe mu nzego n'ibindi. Ivyo byose ni neza y'umunyagihugu, ni nayo mpamvu n'amareta yavyemeye mu kuja gusinya ko bene ayo mashirahamwe ashigikirwa. Murakoze.